nitwa Isaie Ndayihimbaze nikorera ivyanje mu entrepreneur jambo ryiza hama nije natanguje Maison Yisane nishyirahamwe rikora rihingura ibikoresho byo kugira isuku amasabuni matière première zikora amasabuni ego amasabuni atandukanye y'amazi solide canke yifu mugabe yifu ntiturashobora kubishira ku mugaragaro gose nko tubishaka bivanye n'ibeto yaduciyemo ubwa mbere nkuko nabivuze twebwe dutangura ibintu tukiri batoyi biratugora ko batwubaha uraheza gukora hama caboneka abandi bantu bagusumbya amafaranga bifuza kuja uri kurakorera gutwara ibyo uri kurakora reba nibaza ko rero nivyo vyanshikiye maze gupanga ngaha mpeje kuhubaka ibihari beneho harabonetse ikintu imbarutso barambwira yuko bakeneye ko ndababisa hama haciye iminsi mikeyi burya barakoresheje izindi nguvu zitandukanye mugabo kandi byari bigoye uravye kugira umuntu aheze kubaka ibintu yubatse amafaranga menshi ya banke hamucuza ngo haguruka uvemo uko nyene nk'umuntu umenga ntaco yigeze akora si ikintu cari cyanyoroheye wanashaka kubamwo byarambabaje gose kubera yuko byatanguye neza mu mwaka wa 2023 mu kwa 12 niho krizi ya mbere ikimenyetso ca mbere cabonetse hama mu mwaka wose naciye ndawumara mbaye huko inkuru no munsi ejo sinkore nkasura nkaza nkagerageza sinkore kubera ko nari ntanguye kuza nditaba amasentare igipolisi n'ibindi bintu bitandukanye nitwarirwa ahanini nitwarirwa na nyene urupangu kuko niwe yaboneka niwe dufitanye amasezerano niwe yaboneka mugabo kandi uri kurabiraba warabona ko harimo izindi nguvu ahubwo wewe ari igikoresho kigaragara kubera yuko ariwe dufitanye amasezerano mugabo uri kurabiraba ni we yashama inguvu nyinshi mu kunyumvisha yuko tubwirizwa kuva muri bino bintu narahombye cyane kubera yuko ubwa mbere je nahaye akazi abantu 11 abo bantu nabwirizwa kubahemba fise credit bancaire nabwirizwa kuriya kugira ngo ngumane credibilité muri banki fise amafaranga ya payeje ayo mafaranga nayo duhamagarirwa twese kuyasubiza kugira ngo batoyi bacu nabo baronke ivyo bintu byose biguhagaza imbere iyo uri kurabivuga ntibagutahura babona umenga uri kurigirisha babona umenga niwe wahubwo uri responsable w'ivyo bintu mugabo haba hari ibindi ubwo n'uruhombo jewe nagize kuko urumva byarancafuje ubwa mbere n'amafaranga narayatakaje hama ikindi naco nk'umujone yaramenyereye gukorera amamiliyoni narageze igihe nifuza amafaranga yo kwivuza reka mvuga no gufungura kandi umukozi hama ikindi naco umunsi wa nyuma abashoboye gukora ibino bintu mu manza zagiye ziracibwa habe ndibuka ko naciriwe urubanza rwo gufungwa ngo amezi 6 ku sentare yo ku ntango sentare ya ijya bitayo y'abahuza naritavye sentare y'intango yangagara nayo nyene naho nyene barancira ibindi bintu nditaba sentare y'ubudandaji naho nyene barancira urubanza aho hantu hose nagerageje kwandagara baranyekana yuko ari je ndumuntu mubi nagiriwe amahigwe n'Imana yancira inzira karabivuge gutyo kubera ko ujya munsi payeje tunganya igikorwa je sinari nzi yuko bizakugenda kujya kuko le même jour hari igikorwa cavuga yuko baza kurandura bino bintu kubera byari bitangwe kuja hejuru abari babiteguye nabo masentare nyene bari bateguye ingene baza kuza babikureho bafutanganya ibimenyetso byose batangure gushasha mugabo ujya munsi canihurira na Sebarundi ncambone guhakajyo ko kubimubwira nari narati no kubimubwira ku telefone ko navuga ngo uyu mutama afise ibintu byinshi bimugoye reka manze ngwana intambara gushika kumbure ndabe iyo bija mugabo ujya munsi narawo profise kabisa candabivuga byose nzi neza yuko ndiko ndarenganywa hama yaravuze ijambo avuga ati abo bantu bakoze ivyo bintu mu barondere mumenye neza muze mu raporo bukeye abakuru amasentare baraje ngaha baransubiza uburenganzira bwanje baransubiza ibintu ivyononekaye n'ivyo harimo ivyononekaye harimo ibitakihari byatwawe barapfundika yuko ntegerezwa kubisubizwa byose uri umu entrepreneur soit uvuye mu ntambara ugira uyirimwo canke ugira uyijemo
ni intambara ihoraho. Iyo ntaba umuntu by'ukuri yihangana azi ari karaja mba narabihevye. Rero nico nobwira n'abandi ba entrepreneur ntibagire ubwoba. Urugendo twafashe ruragoye ruragumye ariko rurashika. Dushaka igihugu cifashe, igihugu giteye imbere. Ivyo bintu rero nta muntu numwe abishikako byoroshe. Ibihugu byose byateye imbere ku isi bimanza guca muri ibi bihe. Hama ikindi naco navuga nuko uko twebwe turiko turabaho ko turacira imbere batoyi bacu, ko turacira inzira batoyi bacu. Ukuvuga ngo bobo bazohangana n'ibindi mugabo ivy'ukuri bituzatwara bibakuriye, bazosanga hari amahinguriro meza. Nizera yuko muzonagaruka musanga kumbure sigaye mfise uruganda rwiza, kuko ama challenge namaze kuyabona, narabonye aho bigorera, narabonye n'ingene umuntu asohoka mu bibazo. Ubu rero nibaza ko n'urugendo rugororotse umuntu agomba gukora, rurimo ibibazo muga tuzobicamwo neza. Ego ni impanduro rero niyo nyene ukwihangana, barindire bahanuze, banarondera n'abanyamategeko bababwire ivyo bariko baracamwo kugira ngo ntibaze bisanga umunsi umwe bariko baraca nk'ivyo ndiko ndacamwo na jewe.